Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri twe mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri twe mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa nuko ingengabihe yawe ihagaze kumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, n'imiripuko n'ibintu byabaye ibindi mu gihugu cy'u Burundi. Guhunga kwitwa General Neva iri joro ntiyaryamye, we n'umugore we Nyamuneka bakoresheje zandake ziba mu ngo z'aba perezida kugira ngo bose babashe gucika ibisa nka saga, by'umwihariko byaberaga hafi neza ingoro y'umukuru w'igihugu. Turaje tubyinjiremo, turasa gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere amunyemerero rwose Nyamuneka mbanza nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari muri Koline mu Jejuru, badukurikira bari muri Koline mu Rangala, badukurikira bari muri Koline ya Tongo, badukurikira bari muri Koline ya Kinazi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Muri rusange tubaye ikaze rero, by'umwihariko muri ano masaha yo mu gitondo, kugira ngo twinjirane makuru. Abadukurikira nabonye rwose bahoze banyandikira bari Kenya, Tanzania ndetse na Malawi na South Africa, Zimbabwe, Zambia, nabo tubahaye ikaze. Ariko mu gihugu cy'u Burundi muzi ko hari ibice twibandamo, ni Cibitoke, ni Burundo, ni Kirundo, ni Ruyigi, ni Gasorwa, ni Bujumbura, ni Gitega, ariko na za Koline zose zamujeje umurangara, Kinazi ya Tongo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, tubahaye ikaze. Ariko kandi ugasanga ku mugabane w'Uburayi ho dufite rwose intara gatatu diaspora, tukagira Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tukagira n'izindi ntara zigiye zitandukanye, nabo tubahaye ikaze. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi mu Nyamuneka, turaje tubyinjiremo gatanu kuri gatanu mu buryo navuga yuko budasanzwe. Moto twirukanse cyane rero Nyamuneka, reka duhita twinjira mu makuru adasanzwe arimo n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko duhere by'umwihariko mu bice navuga yuko bikomeje kugenda bigaragaramo ibintu bikomeye cyane, by'umwihariko ubwo zo ni ingingo z'ingenzi, ariko tujya kwinjiramo mutajya mu makuru nyirizina twe twayinjiyemo. Amurasa kunyemera duhere ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe icyitwa umwato amasasu yaraye avugemo. Benshi bati Redi Tabara yinjiye, abandi bati azengurutse ikibuga cy'indege. Amakuru yacicikanaga ari menshi, ariko twebwe hari ibyo tugira gutya rwose Nyamuneka tugahita dukuramo. Turaza kugaruka ku witwa Reverien Ndikuriyo wamaze gufata ubuhungiro, tuvugana akaba yamaze gufata isafari, akaba yafunze, akaba yamaze guhunga. Ese mwari muzi igihugu bahungiyemo bimeze biti? Turaje tubikomozaho, impamvu yahunze ni iyihe, turaje tuyibabwire. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Turaza gusimbukira rwose ahitwa Gitega, turebere hamwe uburyo ivumbi rikomeje gutumuka, ibintu byakomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tubapudetinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza rwose Nyamuneka kugaruka hano za Uvira, tuberebe uko situation ihagaze kuri kote y'Abarundi. Amakuru avuga ko Abarundi benshi bakomeje bose kwasiga ubuzima, turaza kubikomoza turebe ese ni mu buhe buryo bimeze bite. Turaza kugaruka ku myitozo y'ibihumbi bigera ku 12 by'abasirikare bamaze kuba rwose bategurwa ahitwa Mbandaka, hakaba hari icyo bagiye koherezwa gukora. Ese ni iki bimeze bite? Turaza kubikomoza. Turaza kugaruka Cibitoke mu kigo cya gisirikare, tubabwira uko situation ihagaze. Icyitwa igitoro mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuza uhuha moto ibintu byakaze. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugende tubapudetinga. Amatora mu gihugu cy'u Burundi ari kuvugisha benshi. Ubu tuvugana munyemerere yuko amatora y'abadepite yo yamaze gutangira. Ku munsi w'ejo nabonaga uwitwa General Neva Kasha Mashokero yagiye kwitorera rwose n'ishati y'umweru, by'umwihariko ijya kuba nk'igitenge, ariko utamenya ngo imeze ite. Ubwo rwose amatora mu gihugu cya Burundi akaba ari amatora y'abadepite yamaze kuba atangira. Aya matora y'abadepite yamaze no gutangazwa ko ari amatora ari mu bujura bukabije. Ubwo amatora y'umukuru w'igihugu arabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo atangire. Abadepite rero rwose cyangwa abadepite bari gutorwa bakaba ari bo rwose bagiye kuba bagaragara mu minsi mice cyane. Reka aya makuru tuyinjiremo Nyamuneka. Rwose tuvugana harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha, bamwe bakaba barimo bashaka kwicana nko muri rujoro ryate rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza rwose werekeza mu mujyi. Umugore witwa Ndakugarika bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga kaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi bimeze bite? Ese zaba ari Redi Tabara, zaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoresha za FDLR,
byose gatanu kuri kagenzi kako turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano za Bujumbura turebere hamwe igitero cyasubijwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitero by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwe twanda kugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebe n'indi kuri yo n'abandi banyamuryango bakuru wa CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru tubafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kwagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo tuvugana umutekano kuri kote y'abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe. Abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za Uvira turebere hamwe iby'abarundi 300 baguye muri ambushi hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira hano za Cibitoke turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR bidatangiye kwakoraho. Turaza kugaruka kuri byishare bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza by'umwihariko muri rusange. Ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi ikorwa ngo uwitwa General Neva arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza uyu General Neva akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ndabona ari ku mutalamu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose atuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we cyusabwa gusa nta kindi. Ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa. Ibara bikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego hejuru, nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko udasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Neva ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru menshi areba n'umutekano, politiki na diplomasi. Ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo, duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe ariyo witwa General Neva kugeza amagingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mubo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa nko muri iri joro ryakeye, iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye. Imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri 6 bari bambaye ngo uniform zijya gusa nka kotoni. Abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero zazo ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga kukagira ngo niba abanyeshuri bakera bajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo abangaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana, by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri 3 baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kurirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake, by'umwihariko mu bujyakuzimu ifite metero zigera mu 130, mu butambike ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo mwaba n'Imana buye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbu, usibye kuba abagabo bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana by'umwihariko
abadede cyangwa se senidede bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwe abantu b'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane, buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya General Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na Tabara zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwaho. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo tuyigarukire gato mu nkuru idasanzwe y'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa. Bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa abagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego hejuru, aho kugeza bazinga amakuru dufite uretse Imana yonyine ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi, ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira hano muri Uvira gato abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma yuko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mujyi wa Uvira werekeza hitwa Zakiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukoramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira izasarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru. Mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda, kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwaba kw'Imana mwe, ibi mukabipinga. Nk'ubu tuvugana, urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza bakunze kumwita Gervas Ndirakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. Nawe tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda izamo amanyanga menshi cyane, ndetse aya manyanga bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Bamwe baravuga bati dushyigikiye kanaka, abandi bakavuga bati dushyigikiye kanaka. Bamwe bagera hajya bakavuga ati turagushyigikiye nawe, ugabona abarwanya ubutegetsi ati nawe turagushyigikiye. Neva ntabwo tumukeneye ku ntebe, agomba kuyivaho igafatwa n'abandi, kuko imyaka maze ayobora nta kintu na kimwe yigeze tugezaho nka guverinoma cyangwa se nk'abaturage. Ibyo ugasanga ni ikibazo cyamaze guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu umujyi wa Bujumbura. Nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo. Twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kuragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icyambere, hari ibiganiro bya Amerika, u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Congo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Congo isa naho iguma yizuyaza, itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Congo
ingabo za Kongo zifatanije n'ingabo z'u Burundi zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari w'abamercenaires ngo bava muri Colombia ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek. Izo rero ni yindi option canke ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo Sadeke, yenda ivamwo n'abandi bamercenaires bari abo muri Rumania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, ni n'abamercenaires na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbore la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, iko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Kongo, yenda no Burundi, ndetse u Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Kongo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Nagomba shibangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mberukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Kongo ni y'u Rwanda ni ya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kari akarere ko bamwe amahoro.
ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu hanini bagizwe n'imigwi y'abatafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza abakolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, ni rindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi, kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubereka abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaires nabo nyine bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara, kugeza aho abanyamerika bomoka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozira kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare ca Uganda, ca Kenya, c'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona yuko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa arejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera, kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba AFC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge, aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma
ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma ya Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi ko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, ntishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe coalition ya Amerika niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFC M23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare, ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afrika ari korompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera. Kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Cyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka security ku nyungu za investissement z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nabwe rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba security kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nicyo gituma rero burya abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro, kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke bya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurundira amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamwo imigwi bijanye n'inyungu, bariko barabona
mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iri kwiragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hariho abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kurwana ubu n'ukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iri kwirakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko biraba, ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no yiha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'Uburundi nabwo bukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo, aka karere kagatanga kugira epfo, iyi parti yose Swahilifone ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi bukiri irindimukiro canke ubwihisho bw'iyo migwi yose ibakinga canke ikorana na leta ya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga nuko AFC M23 nimba afite n'abayifasha bashigikira bakwiye kwicara hamwe bagakora programme ndende, bagatahura ubwo bujanja bw'ibiganiro bisamaza leta ya Kongo, ngaho yirutse Doha, ngaho yirutse Uganda, ngaho yirutse Washington, ngaho birutse Angola, ngaho birutse umenga bahereye Arusha. Urumva baguma bayerera mu isi yose barondera ibiganiro badashize ku mutima, bativuza ko amahoro n'intwaro nziza yasasagara muri Kongo, ariko bikaba ari ibiganiro by'uburyarya byo gusamaza byerekana nubwo babishira ku mukono bakavyemeza, kuvyitondera no kubishira mu ngiro waba umugani. Muri make nivyo nagomba gushikiriza nyuma yo gukurikirana amakuru atandukanye, bivugwa hanze, bivugwa n'abanyaburayi, bivugwa n'abanyamerika, ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nagerageje gukusanya kugira ngo nkuremo igitekerezo kimwe cotuma tubona intumbero yuko ibintu biriko biragenda. Kibazo rero aba bakolombiya nabo baza, sinzi niba bazosubira kugirirwa imbabazi nk'izo bagiriwe bariya bandi b'Abaromaniya. Urabona uko bamaze gutsindwa biviriye Goma bagaca mu Rwanda, n'imigwi ya Sadeke ikicira mu Rwanda ikigira. Nibaza yuko mu nteguro y'urugamba rukwiye gukurikira hakwiye gutangwa icigwa kuri iyo migwi iva mu mahanga iza kwisukira mu karere k'ibiyaga bigari. Bamenye ko mu karere k'ibiyaga bigari hariho ingabo zihagije kandi zishobora kugarura umutekano, si muri East Congo gusa, ahubwo mu gihugu cyose icyo cyo muri Afrika ndetse n'icyo ku isi. Abaganda,
aba AFC M23 abanyarwanda n'ingabo zishoboye kwestablisha amahoro ahantu hariho hose. Kimwe gusa icyo nifuza nuko abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu boja hamwe bagategura urugamba rurimo isomo ryo guheza ibindi bihugu n'iyindi migwi y'abamercenaires. Nagomba mvuge ku biriko birabera mu karere ka East Congo, cyane cyane dushimangira ku biriko birabera ku mupaka w'u Burundi na Uvira, ko ndabona ariho ingabo nyinshi zishize imbaraga, kuko burya Uvira ishiramwo cyane cyane u Burundi. Hanyuma nagomba tugire umwihwezo mu zindi nzira kumbure bitandukanye na detail cyangwa ibintu bito tubona. Jewe uko mbona igihugu ca Kongo hazogera igihe gisigara gitegekwa n'ibindi bihugu, abanyekongo ubwabo batabaye maso bashobora kwamburwa ububasha bwo kugira icyo bavuze ku gihugu ca Kongo, kandi bivuye kuri bo nyene. Icambere bizoba bivuye kuri incompetence yo kuyobora igihugu, incompetence yo gushobora kwestablisa la sécurité kuri territoire ya Kongo, kandi tubona ibihugu byinshi muri Afrika bikora ico gikorwa byo kubahiriza umutekano ku mbibe z'ibihugu byabo. Uku kumara imyaka myinshi Kongo idashoboye gukontorora kiriya gihugu mu bijanye n'ivy'umutekano no muri politike no muri ekonomi, abanyekongo bakumva yuko bagomba gukorerwa ibintu n'abandi bantu n'ayandi mahanga na Amerika n'Ubushinwa n'Uburayi n'ibihugu bituranyi, bakumva yuko ubwabo badashobora kugira responsabilité n'ubushobozi bwo gutega kiriya gihugu. Mbona bizoherera ahantu hazogereye Kongo itegekwa n'abanyamahanga. Ngire ngaruke ku yindi mbono. Izi ntambara ziriko zirabera muri East Congo zishobora gushikana ku kindi kintu yenda abantu benshi batabona. Ingabo zikangahaye mu karere, ingabo zishobora kuzana amahoro muri Kongo yose, hakaba amahoro cyane cyane muri East Congo hananiranye. Izo ngabo n'iz'igihugu ikiye. Izo ngabo rero zohaguruka zikaba zagira ububasha bwo gukorera hamwe no kuzana amahoro muri Kongo, zishobora kugira ububasha bukomeye bwo gutegeka Kongo, ndetse n'ibihugu byinshi bya East Africa bikaba bitagishoboye kuryogora. Kuba mu karere k'ibiyaga binini cyangwa muri East Africa hoboneka ingabo zikomeye zishobora gutegeka cyangwa kwempoza amahoro mu bihugu icyo ari cyo cyose cyo muri East Africa. Izo ngabo zihagurutse muri Sudani zikaba zogarukana amahoro, zagenda Somalia zikagarukana amahoro, zagera Kongo zikagarukana amahoro. Niyumvira ko izo ngabo zishobora kuba umumaro ukomeye muri ya programme ya Afrika yuko ikwiye kuba umwe, ikwiye kuba Afrika iteye imbere. Izo ngabo rero hamwe zitova ku yindi migabane, ahubwo zikava muri ibi bihugu nyene, byoba ari umumaro munini. Mbega ntibyoshoboka yuko ibanga riri mu ntambara ziri kwirabera muri East Congo
hoba hari kwaniganira ibihugu byifuza gukondorora East Africa, kuko burya East Africa irimo ubutunzi bwinshi butarashobora kugira ngo bukoreshwe, bushobora kuzifashishwa n'ibihugu mu myaka iri imbere. Byerekana ko igihugu kizoba cyangwa ingabo zizoba imbaraga ziba zikontorora aka karere zizoba arizo zishobora gutegeka no kungukira muri uwo mutungo. Reka mbisobanure neza.